bagera muri ville kumbure mu bantu muhora mutembera muri ville nibaza ko ikintu mumaze kwibonera rimwe na rimwe polisi barabasanzariza bijya baba ariko radandaza hari naho muramuna babafata donc bajya bamama rero nk'abantu mumenye imyikomo yabo ko ikaze agiye usanga batukanye hari nuwo usanga yashavuye gose agakura impunzi agahendera umupolisi ntimwibaze ko icyo kintu kitari très grave so leta n'umuvyeyi guverinoma n'umuvyeyi kandi nibuke n'imbonoka zoza nyine cyobera umukuru w'igihugu yazanye iherekejwe n'icivugo ngo umufuko wose uronka amafaranga ubika kandi umuntu nawe nyene uze kuronka ivyo fungura nk'abantu mwe ugira ivyo bikunde impaka umuntu wese yige kwiyungunganya yige kwigwanako ivyo kandi bica biheza bigafasha rero aba mama batahisemo kujya gukora ubumaraya batahisemo kwescroka abantu bahisemo kwigwanako aba mama barakwiye yaba byo nashoboka ahubwo ya banke ni BDF ya banke y'abakenyezi ahubwo yari kwiye kuba udutaye bakigiza haruguru mugabo bategekanirijwe hehe kudandariza bijya vyamwe donc yashobora kuba hegereye ahahurira isinzi ry'abantu murana ko town burya ni nk'ubuzima bw'igihugu ku bantu bafise abana ugiye ku kazi abazi kugiye town muri ville genda ndamwibya ntimvuye mu Burundi nje mu kavisite ngaha nzosubira inyuma vuba nabaze nti none igihugu cyitwa Burundi urakizi ngo ni ile nchi ya ngira we yari yaciye no mu ishuri gatoya ni ile nchi ya Evariste Ndayishimiye ati yes niyo okay nabaze nti nigiki uzi ku Barundi none siritu bari ngaha eske bari ngaha murabamenye canke basa na bamwebwe iyo bariko rakora ntimubamenya ati rero aramye ati ngahe Nairobi atubonye umuntu ariko aradandaza kahawa ati umuntu abari umurundi atubonye umuntu azinjugu umuntu abari umurundi ariko rero naravuye ndatembera ndabona n'abarundi benshi nsanga barakora imirimo itandukanye muri make dushaka igihugu ukibamwe wese yumva ko aroraniwe atunze kandi atunganye turabandangira urugendo rwacu tugana imbonoka zoza ya 2040 na 2060 uyu munsi reka twiyumvire uruhara rw'uburongozi bwiza mu gushika kuri iryo hangiro ridasanzwe inzira igana iterambere ntiyigera ibura inzitizi uyu rero niwo mwanya wo guhangana nazo bamwe n'abandi bama bagarutse ku bibazo by'amabarabara mabi ibiturire ukwakirwa nabi mu mabanki ubuhinga bwa none butaratera imbere ubumenyi buke bwa bamwe mu bakozi ba leta izo nizo ngorane zitubuza gutera imbere dufatanije n'inzego za leta harageze ko umwe wese akora icyo ategerezwa tukaba abantu amahinyo kugira ngo tuze dushikire iryo hangiro barongozi bakozi ba leta harageze ko twirimbura tukavavanura n'ingendo y'ubunebwe no gucegwa twame turondera kungura ubumenyi akazi kacu tugakore neza atatunenge turimo turizera ko dufatanije na leta mu byo yiyemeje tugashiramo ubushaka tukanahindura inyifato zacu ko tuzoba turiko turubaka kazoza keza twokwibaza duti duhera he mu guhindura inyifato zacu twese hamwe tugiye hamwe tugagenzura ibikorwa byacu bya misi yose umwe wese mu vyajejwe twoshitse igihugu cacu kuri ryahangiro rya 2040 na 2060 tuje hamwe rero dufatana amaboko tube banta mahinyu mu gushikana Burundi ku gihugu cifashe muri 2040 twifuza kubona Burundi ari igihugu giteye imbere. Les amis sangwa amahoro y'Imana magara meza n'amafaranga nizeye ko mwaramutse bien nanje meze neza bagenzi kuba kurikirana Agaciro Media mwagiye mubibona ko nagenda bakorera ibiganiro byinshi bitandukanye i Nairobi mu gihugu ca Kenya ariko kandi no muri Tanzania narakoze bitari bike hariho kumbure no byinshi bitarabona muzogenda murabona ico nje kuvuga niki rero mu mirimo nasanze bagenzi abarundi bari Nairobi bariko barakora nasanze yo icambira abarundi bari yo vraiment nabakozi kandi cyane barakora pe rero kubera ko badasuzugura akazi kumure no gasuzugura yari ukiri mu gihugu donc amaze gutembera sa gusanga ubuzima buri très cher kandi bikeneye yuko umuntu adasamara ibyo kwibwira ngo warize narize ibi warize ibi mugabo nimba udashoboye kubikora kora basi icyo ushoboye
ariyo mugani nkunda guca nti burya buri muntu wese afite devoir ku isi yo kwibeshaho. Nivyo bituma ivyo wize ubonye utazi kubikora, kora ivyo ushoboye ariko wibesheho. So nabonye rero abakozi sirituko hariho ubwoko bw'imirimo nasanze bariko barakora, unabonye umuntu ariko arakora kiye kintu ushatse gucumura munsi mu Kirundi timwaramuse neza mwiriwe neza, nk'ubu nasanze abantu badandaza ikawa cyane. N'umumotari wa mbere no bango yanyakire ngishika i Nairobi, donc moto ya mbere nuriye yari yo mu Kenya, hageze ko ndamuriha nyene aho kantu kameze nk'akantu kan challenge hageze ko ndamuriha nakuye umufuka amafaranga nari nayashize mu mashiringi y'amakenya ndamuriha arayanga. Donc ambwira ngo twebwe rero ngaha ntitwakira intuzeya, ntitwakira amafaranga mu maboko, donc uyampa electroniquement, donc ndasendinge kuri ntuzeya yiwe M-Pesa yiwe nk'uko twe tuvuga ari mikashi. Aho kantu karankanze nyene ntangwe kwibaze kubwa niko mumeze. Mugana nawe yaciye ambira yuko ti ndabwiye nti je nayo mvize kandi nizo system iri kurambira je niho ngishika nganaza. Okay, you are newcomer, uri mushasha hani wacu. Okay, hama ndamubaza nti je ndamwibwira nti je mvuye mu Burundi nje muka visite nga nzosubira inyuma vuba. Ndamubaza nti none igihugu citwa Burundi urakizi? Ngo ni ile nchi ya ngira we yari yaciye no mu ishuri gatoya, ni ile nchi ya Evariste Ndayishimiye. Ati yes niyo. Okay, ndabaza nti nigiki uzi ku Barundi none siritu bari ngaha, eske bari ngaha murabamenye canke basa na bamwebwe iyo bariko rakora ntimubamenya? Ati rero aramye ati ngahe Nairobi atubonye umuntu ariko aradandaza kahawa, ati umuntu abari umurundi, atubonye umuntu azinjugu umuntu abari umurundi. Ariko rero naravuye ndatembera ndabona n'abarundi benshi nsanga barakora imirimo itandukanye, siritu ko mu rudandazwa burya batadandaza utuduto gusa, no. Mugabo kenshi vire mivyo nabonye ubonye umuntu ariko aratembereza ikaranga canke injugu canke intuze ya bona bonye n'intuze bayitembereza ikawa. Yakawa yacu mw'abantu mwe hari irakundwa kubi sinzi ngwishikayo gute kandi abana bayishika nabo bose ni intwari pe. Yakawa yacu y'u Burundi irakundwa ku rugero rwinshi. So rero mw'abantu mwe ikintu nabonye cyafashije kuva mu bukene bari abantu ni n'urudandazwa. Kumbura umuntu ushaka kavuga ko ruri no mu kajagari kuko kesho usanga ari urudandazwa rudatanga itagisi. Mugabo kandi reka kino kintu tugisigure neza compare no ngahi wacu Burundi. Bobo iyo uca Kenya system yacu umuntu akora utuntu duto tw'amafaranga makeya uwo nta tagisi atanga, kandi nimeze ko no mu bihugu byose bijya niko bikwiye kugenda. Urabona nkantuze ya nk'ubu ngiye muri bisi nki ku madirisha yabo ariko donc ajya mantuze ajya nimero ya M-Pesa ushaka kubarihirako. Burya urisha amahera ya bisi nta transaction ivako kugira ngo nk'uko ngunda kurunkiye amafaranga nk'ibihumbi 5 kuri mikashi usanga bashaka kugira ngo urenza kaya hari ya revyo ntabibaho ntavyo kurenzako. Uza kurenzako mu gihe abaye amafaranga menshi. So ico ni kimwe binashobotse burya na Lumitel kuri system yayo ya Lumicash ibikwiye gukoresha. Abo dufaranga duto ni ntibagire ntibatangishwe tagisi cyangwa transaction, ibyo bikaba kumbura bigeze ku mafaranga menshi. Rero ubwo rudandazwa rw'abantu bato umwe avyuka donc ati hako nkubitwa n'inzara ndasigaranye nk'igihumbi cy'ishiringi cyangwa amajana ngahe reka ndagura utuntu ntembere, araza kunguka kandi aza kunguka aza kumubeshaho nibura muri umunsi hamegeza so ya surviving gutyo azoteba ahaguruke. Sinigeze kubakorera inkuru kuri Agaciro Media yaraciyeho nibaza ko abenshi barayibonye, inkuru ya yuwatanguje Azam Group yo muri Tanzania. No musi Azam biragoye yuko hari ikintu wofungura canke kuva kuri kinini ngira no gushika ku mbombo canke ijojo uza kununuza
muri Tanzania uzasanga ari Azam, ariko yarigeze kuba mutoya nawe adandaza twatuntu asurvivinga atembereza. Rero mw'abantu mwe utwo tuntu turafasha cyane abantu kwiyungunganya kubaho. Ikibazo je ngomba kugaruka ko rero ngaha iwacu mu Burundi, abantu bari mu ndongozi baza kubona iyi video ugiye kintu barakwiye kucigaho kandi bagifatira ingingo. Urabona ngaha twe i Burundi hari aba mikoro mato kandi benshi. Abo rero sometimes naba ukunze kubona bariko nabo bari geragereza eti hakonja kuyiba, reka mfate ibihumbi 40 mfise byanje nguri tuntu nze ndatembereza gutya, nibangurira gutyo ndaza kubaho. Sometimes rero abantu polisi nakunda kubafata nituramye ko iryo tegeko riva hejuru, kuko n'abapolisi kenshi na kenshi uzabuma ngo itegeko ryavuye hejuru. Nituramye aho hejuru ko ari ministere wa commerce canke ko ari gouverneur wa Bujumbura bashize iryo tegeko. Ico ni ikintu kitazwi kuko bakubwiye ngo aho hejuru ntibahavuga ntumenya hariho. Hari abadamu muri ville usanga bariko baradandaza ivyamwa, je ku bwanje sometimes bajya bamama baradufasha. Benshi tuba tuvuye guhangayika, donke ugasanga twazindutse twirukanga, hashika ku mugoroba ugasanga nta mwanya ugifise kuca mu isoko. Mugabo aba mama barafise utuntu twinshi ngaho ukeneye, barafise intore, barafise tomati, barafise ivyamwa nkeneye, barafise ucubigurira aho hafi ugaca wibandaniriza. Bo bajya rero muri ville, kumbure mu bantu muhora mutembera muri ville, nibaza ko ikintu mumaze kwibonera. Rimwe na rimwe polisi barabasanzariza bijya baba ariko radandaza, hari naho muramuna babafata. Donc bajya bamama rero nk'abantu mumenye imyikomo yabo ko ikaze, agiye usanga batukanye, hari nuwo usanga yashavuye gose agakura impunzi agahendera mu polisi. Ntimwibaze ko ico kintu kitari très grave. So indongozi n'ukuri kwa Mungu iki kintu barakwiye kugifatira ingingo. Nukuvuga iki, ni ego birashoboka ko hajya muri ville ibyo bahadandariza bishobora kuba kumbure byo gutera umucafu, bakavuga bati rero abantu ntibareke kudandariza ngaha. Mugabo leta n'umuvyeyi, guverinoma n'umuvyeyi, kandi nibuke n'imbono kazoza nyine cyubahiro mukuru w'igihugu yazanye, iherekejwe n'icivugo ngo umufuko wose uronke amafaranga ubika kandi umuntu nawe nyene uze kuronka ivyo ufungura. Nk'abantu mwe ugira ivyo bikunde, impaka umuntu wese yige kwiyungunganya, yige kwigwanako, ivyo kandi bica biheza bigafasha. Rero abo bamama batahisemo kuja gukora ubumaraya, batahisemo kwescroka abantu, bahisemo kwigwanako, aba mama barakwiye yaba byo nashoboka ahubwo ya banke ni BDF ya banke y'abakenyezi, ahubwo yari kwiye kuba udutahe bakigiza haruguru. Mugabo bategekanirijwe hehe kudandariza bijya vyamwe, donc yashobora kuba hegereye ahahurira isinzi ry'abantu. Murana ko town burya ni nk'ubuzima bw'igihugu. Ku bantu bafise abana ugiye ku kazi abazi kugiye town muri ville. So aho hantu town ariyo ville ya Bujumbura hitwa ubuzima bw'igihugu, hitwa ubuzima bw'abantu benshi, ari amalonderero. Abantu byari bikwiye yuko bo barondera ikibanza kigenewe bajye bakenyezi n'ivyamwa vyabo n'imboga n'ibiki. Nabonye baragize intuze ya inyubako ya Palais des Arts yahoze ari mairie ya kera. Palais des Arts uyu munsi barayihaye ugwaruka ruri financé par Paege, niho bariko baradandariza. Aho hantu je kubwanje navuga ni kugira batabari bajye bamama bari bakwiye gukora list, bavuga ati okay, turatanze par exemple nk'ikibanza gitoya c'abamama nk'amajana 2 nk'abantu yoba bifashije imiryango myinshi kubaho, byoba kandi bihaye n'akazi no gukora bari stable bajye bakenyezi batari baki bafise imiryango mw'abantu bafise abana, ejo abana babo. Donc urwana mu mama avyuka yirukanga sha dutomate twiwe saa 10 n'imwe, sinzi ko murazinduka ngo murabe.
saa 10 z'igicugu butaraca bajya bamama muhura bariko barirukanga mw'ibarabara. Wasanga ziri avoka badandaza canke hariho n'ibindi bintu usanga bajya gutora muri rirara ahantu kure. Bagenzi nuko azi ko afise abana yifuza ko baza kurara bariye bakeneye kubaho. Aba bana ejo ntaho zico bazoba. Abo bariko rarondererwa ntaho zico bazoba. Hariho bamwe ushobora no kubura indongozi, harimo abo kubera bakwe, harimo abo kubera bakazana, harimo abazuza kurongora igihugu encore n'ibindi. Rero ndasaba nti aba mama nabo bahabwe uburenganzira bwo kwigwanako. Natangwe ndabakarorero k'ivyo bihugu nagiye nemberamo muri East Africa. Uku dandaza ku bantu benshi badafite ibibanza nukuri birafasha imiryango myinshi kuronka mikoro kuronka ukuntu babaho. Nuko nizere ko butumwa buzagushikira abo bwega we nawe uravye video ndagusaba uyisangiza abandi kumbure kino kibazo kizomenyekane. Nuko murakoze cyane nahutaha bye bye. Urashaka kuja kwiga mu mahanga, gutembera, gukorera cyangwa kwivuza, yene nkurangire ntuzimire cyangwa uzimbwe, tumbera Niban Travel Agency kuko amatike yabo azimbutse kandi anyaruka kuboneka. Uramaze kumva b'indege yasize canke bakagenda bafite stress, aha rero niba gufasha gusa ahubwo barabigukurikiranira maze ukagenda utekaniwe. Niban Travel Agency duhamagare kuri guteranya 257 66 66 23 the best tribe ever. Ni washika uzombwira.